aho yibesho kuronka ikimanje maho kwibarabara akiyanga ati je rukuri ndarabuze tugende nkabibona tugende disa twonze nzokuronka umukunzi imbere yawe naho ndusha amatara kumwe jewe nawe turakundana jewe nawe kanje ndacari muto cyane kirazira gusambana nkaba ndamushimira Soso Black ahari mama wanje niwe papa niwe muryango wanje asanzwe ari ku mahiti y'amadeba nsanzwe nkorana na Alvin n'amativa yatandukanye cyane so nkeneye yarandonga so kuririmba nikiri mwihigana cyangwa aracari fabilove ujya wewe nikahise husband famille, j'espère que vous allez bien. Débattre quoi muri God. Once again, ni Kelly Umugore mwelezimana kuri micro behind the camera ni Cristobal. Like you can see guys, uno musi nagendeye ahantu. Mugabo nko nagendeye sindi jenyene za kwandika n'umutumire wanje and mwibaza ko yo barinde. Ni umukobwa canke n'umuhungu. Mugumane nanje hanyuma tubandanye nkuko rona nabibabwiye sindi jenyene as you can see ndi kumwe n'umutumire wanje umutumire akabari a girl genre she's so cute so pretty nkuko mubibona ndi kumwe n'umwe mu bigeme novuga ko ari muri industry y'u Burundi reka ndamureke wenyene yivugire izina ryiwe karibu cyane Stessy nasokoze ku batari bakuzira musabakunzi ba Samy-well baranzi ngira nababone banyu batazi ako baranzi so umva ababone baratandukanye ako basanzwe banzi ni Stessy Da Queen muri muzika zo mu Burundi n'umwigeme asanzwe ari ku mahiti y'amadeba oui voilà nibaza ko mwe benshi je namumenye kuri mu ma interviews atandukanye abandi ngira mwamumenye kuri mwamushoboye kumenya mu ndirimbo ziwe Stessy Da Queen kubatamuzi neza nk'abakunzi bacu woba Stessy Da Queen n'umuntu nyabaki akora iki umwana mu muryango agira kangahe dushaka kumenya amadetaye kuri Stessy Da Queen. Stessy Da Queen n'umuririmbyikazi nabibabwiye sinzi nkora benshi banzi kuma interview cyane amadeba nsanzwe nkorana na Alvin n'amativa yatandukanye cyane iwacu ndi umwana wa mbe tukaba turabana babiri gusa ni nka jewe donc Stessy turashobora kujana muhira so Stessy Da Queen kandi tworongeye turamubona muri mwireresi ryitwa umuropo Stessy Da Queen uba warahagaritse gukina cyane oya sinahagaritse gukina Alvin azi ko twarana ibintu byinshi so ankeneye yarandonga kandi hariho bavuga ati tujana kwanza nibije yambwiye ati no musi duteguye gukina umuropozi tukina umuropozi ubunye twarahejeje umuropozi kandi nawe warimwo twarayihejeje ubu karakina iyindi mu mukurikirane kandi cyane n'iyindi yitwa umukozi na mabuja nuko ndibatse eko tuko turategura n'izindi muzozibona. Okay, Stessy Da Queen gukinira resi ni tala wari usanzwe ufise canke n'ibintu vyakuje muko nyene oya rumva je nisanganye ufise amatala menshi ni abye nyene usanga mu Burundi tutagira abadusupporting ariko iyo bagiye bakaduha umwanya kudatwerekana iby'iwacu twasanga twerekanye ibintu byinshi ndashobora gukora ubujournaliste ndashobora gukora amadeba nk'iswe mu journaliste comme tel ndashobora gukora amafilme ndashobora gukora comedy ndashobora kuririmba ibintu byinshi byumvikane ko Stessy Da Queen ari umuntu afite amatana menshi turetse n'ivyo onye Stessy Da Queen kuri indiki kwa Stessy so kuririmba nikiri mwihigana kabyumva iyo umuntu daba nawe kubwiye ati nta support tugira mu Burundi ko mwe ata support tugira mu Burundi bishigura ko umuntu aririmba afise uburyo bwiwe kanje ndacari muto cyane ndafise ibindi bintu nkene gukora bituma binyubakira ubuzima bwanje buri imbere rero ndize ndonka iyo moye kuvuga ati ndaronsa amafaranga yo kuvuga ati ndagiye gusohoka kuko studio sikintu coroshe video sikintu coroshe so naho fise umuntu asupportinga kuri video nkaba ndamushimira Soso Black ahari arasupportinga cyane ku kintu cereke video ariko studio urumva nigeze gukora kuri studio mvuga ati hitinze sana navuga ati no hitinga
kugira indirimbo yanje hitinge nayo so ariko ndabemereye ko mfise ibikorwa byinshi biri muri studio soon murabibona. Okay, donc twideka ibintu byinshi kuri Stessy Da Queen. Stessy Da Queen tumenyereye yuko uri umuririmbyi w'umukobwa bitigera biba vyoroshe cyane. Utangura kuririmba ntivyakugoye muhira mu bavyeyi nihe ni ikintu cahe bavyakiriye gute abavyeyi babonye utanguye umuziki? Mbere mama wanje navuga ko mama wanje cyane navuga ko ari mama na papa ari we mfise umuntu umwe genre mama wanje niwe papa niwe muryango wanje niwe navuga ati ko ntivyamugoye cyane kuvyakira kuko nayo nsanzwe ndirimba guhera muri eglise nasanzwe ndirimba ca umvuga ati ntivyamutangaje kubona sohoye ici wanje jenyene nkaririmba gusa ahubwo vyaramuryoheye neza ko mfise ubwo bushobozi bwo kuvuga ati ndatuye ndasohoye ici wanje ariko ibindi bintu vyagoye nibijya yinye by'amadeba kwakira Stessy aravuga ikintu ugasanga mvuze ikintu giteye isoni imbere ya televiziyo ariko sigiteye isoni genre abantu ko tubayeho mu Burundi turamenya ko kuvuga kuko sinaja kuri televiziyo mvuga ati yo urumva ndashaka kuvuga ati ubwira abana bose kirazira gusambana none nzobabwira kirazira gusambana ntabwiye ingaruka yabyo ntabwiye aho uzohera ntagiye iki ntegezwe kubivuga byose nkisanzura nambara amakosa ivyo nivyo byagoye kwanza gutahu nandi umuntu nisanzura cyane kuri televiziyo yego nivyo byagoye n'abantu twasanga turi mu kundi ugasanga byamugoye gutahura ati bigiye dutse akora kwa me bagiye barabimenyera tu uravuye mu ndirimbo ugiye mu mareresi naho nyene byabaye uko nyene ntivyagoranye kwakira mu mareresi no muri interview ni reresi wazi uyicaye kwiyumvira ko ushobora guplanning ikintu kagikora no muri reresi birasanzwe kandi mva ni hamwe ivuga ati ngiye ni gutya ni action nta bindi bintu no muri reresi nuko kuko naragenda no muri interview nka planning avuga ati no musi mvuga iki kandi kirafata nkakugiye umukomedi yagiye kuri stage a planning ikintu asigetse nkubisi inkureza gufata pam nanje niko nabigenza nkumva nkinyenuka niko warashimana Alvin Smith twarahana mayide no musidukina gutya tugira gutya gati gusanga karafasha Stessy kubavuga yuko mwoba mukundana na Alvin Smith byo bari byo canke hoba hara hoba canke byo bavyarigeze no kuba hari biri envisageable Alvin vraiment n'umuntu nuba kaje ubwo ndamwubaha birenze ngo ni kubera ati no n'umuntu nubaha kwico kinyoma iyo mind ntashobora kugira kuvuga ngo ndiko ndiyumvira gukundana nawe canke we ariko arimbira gukundana nandi kubera iki ni ibintu bitigeze bitubako ego abantu benshi barabivuga n'umugore we haragize hana byiyumvira kwakora ziga black twateranye ne joke zikarenga urugero ariko sibyo ni kuri ko Imana ni brother wanje muri fatuko Stessy abantu benshi baribaza na jewe par exemple ndibaza turavye ingene we na Alvin Smith mwari proche turiyumvira igituma tutigeze tukubona muri mariage yiwe byo vyavuye kuki apa nawo ntwagiye ndibaza mugabo jewe sinari proche Alvin nkawe apana proche n'umugore we no bambe basi n'aba ex be ntibigeze bagenda bari proche baryamanye mu gitanda kimwe ntibigeze bagenda ndetswe jewe twahurira muri salle tugahurira mu bikorwa bikaba birarangiye mwese agataha novuga ko si mu muropozi yose itigeze igenda kandi harafise impamvu itigeze igenda si kuvuga ngo yaratwase cyangwa se kuvuga twaramwase turasi impamvu bajya abantu n'abantu biwacu ba hafi cyane gusa hari impamvu ariko byari biteza gose kandi Imana iba imbere gusa mu mariage yabo eko hari impamvu Stessy Da Queen nawe turindire mariage gare yo jewe inshallah tuvuge ati muri 2022 turashaka kona save the date cyane muri 2000 peut-être no muri décembre birashoboka kuko umukobwa ntagira igihe cya mariage n'ubunyene ashaka usanga yeza kwibarabara nkaca ndo ikintu kimbwira ati direct twe ngugu propose mfi aho yibesho kuronka ikimanje maho kwibarabara akiyanga ati jeru kuri ndarabuze tugenda nkabibona tugenda donc nahuye neza Stessy woza ari prêt woza yiteguye uza no mwene
muri umwanya ntashaka ko muri uno mwanya ibintu by'urukundo simbe urukundo ni iki ntabyo shaka muri mwese ndaba frete gusa ni ndaba frete nzobabwira kandi nzobaha akazi kandi je nzobyisa atwo nje nzokuronka umukunzi imbere yawe naho ndusha amatara kamera mari vugisha ukuri ndabishatse umutemu ngogenda imbere yiwe no wowe mama uri mikro ariko siwe wibaza ndakubaza numbaza sorry numbaza numbazije nkuko misi yose nguzogira mariage gaye nkabihamagarira nubabaje bazotagura kuza cyane je nyifatira ukwanje nkaririmba indirimbo aziko je bica henshi bashase zamaniye kubiheba ko bazogira abantu bazogira mariage gira gusa ndashaka kugenda imbere yawe byumva oya kugenda imbere yanje nta na kimwe gusa wowe uraca kumubaza abandi bazogenda ryari nturibaza wowe uzogenda ryari bon Stessy nawe uraza usubira umbaze uroganize usubira umbaze kamsa ndashaka ko ndiko ndategura deba isanzwe nzobatumira mwese nzogenda ndatumira abantu benshi munyitegure gusa ndaje ahubwo nyene ko takibona mu madeba ngiye gukora deba nyene idasanzwe deba umva urakora deba ego natwe naho tuzi tumindinga ahandi n'abarundi bacaca hamandinga kuri barundi nyene umva ariko umumenye ko ngiye gukora deba yanje muzoyibona izo bitesa nzotumira abaririmbyi nzotumira abakomedian nzotumira abantu bose so muragira gusa ama subscribers kuri ndashaka kwivuga TV okay murashaka kugira kuri Black TV murashaka kugira subscribe muzoyibona okay so bisigura yuko muri no mwanya Stessy Da Queen ari single turi mu rukundo jewe na oya haje nawe niturabarizi je ndumuresi tiko takubwira Stessy Da okay Stessy Da Queen arafise mu boyfriend cyangwa umugabo turi kumwe jewe nawe turakundana jewe nawe agenda umukobwa amnatse boyfriend shokondana none jewe sindimwo ahantu urimwo bakunze Samy-well TV Stessy ngundana umukobwa mu byuko kiraho jewe nkundana n'umuhungu umuhungu ashaka navyo ufise so Stessy tiko takubaza ikintu kimwe ati basi wowe ufise umu boyfriend basi mu future husband cyangwa ikindi kintu wowe future husband nakubwiye ko nshaka kumurongera no ngaha nyene haturi cyahe mwibarabara aho nza kumurongera hose ndaza kwandika message tinamurongo cyangwa aracari fabilove ujya wewe nikahise husband past kahise husband alias bigger niwe namenye en fait natanguye kukumenya jewe bivanye na deba ya voilà bani yari deba oya cyari kiganiro muharira nundi yari bifi hagati ya wowe nundi mukobwa nta bifungiranira n'abakobwa bon yari yakugiriye bifu we basi tufate bifungiranira n'abakobwa ko sinitwararitse bakobwa please abahungu okay donc Stessy twarize abahungu abakobwa mu bisanzwe turashaka guheza ikiganiro okay donc yari ni Stessy Da Queen nyene Stessy Da Queen umuhungu wewe uvuga ati wewe genre kuri statut ufise level uriko aho gaze mu muziki nawe ugaze mu kwitwara genre ubu nibaza ko tamuhunga contract na wewe Stessy wenyene ku bikorwa vyiwe agirike gaje we entrepreneur nitwiganye mu journaliste nawe ohereye vuga ifaransa basi niwe wirihira ikintu caco cyose nije niri ikintu caco cyose najigarami singarami angarami okay voilà wowe kubgawe uri kurira babona wowe amahera y'inkwano yo bagukwiriye yo bangana mera y'inkwano wambye kudashaka ko dukundana none siri kumbaza oya usanga minduye rega magati oya rero byarangiye na pri ufise ushaka kugenda oya zobyivugira okay muganga twitubwiye se sinara zobyivugira ntihagira ko nja mu rukundo nzobikubwira ntihagira ko nja mu rukundo niyo mpamvu
nshuti zanjye Stessy Da Queen ngo ntiyaragira ko aja mu rukundo please mumurindire nk'imyaka rukundo ntonze uhimbira ati baje nkwaya kuri mariage yanje nzo kwambara iyi kuri mariage yanje abantu bangana gutya se n'abasozera ikiganiro Stessy Da Queen mu ndirimbo wowe ufise uje mu ndirimbo zawe ni yahe ndirimbo ukunda mu ndirimbo ziwawe zose muzi wawe uvuga ati inye no mukwiye ndayikrashe ni indirimbo naririmbye nabishaka indirimbo ntashatse yuko mvuga ati ngo ndashize kuri channel yanje jabe obligatoire ko ndayishirako kandi niyo indirimbo yahitinze iyo twayirimbanye na Benfrima niyo ndirimbo mvuga ati narakunze kandi niyo ndirimbo nacinzanira n'ibintu bikebi niyo yatanguje muje kukwiraba ni wandike Stessy Da Queen yitwa Mbarira by Funable mugase subwa mbere rero tunongeza kuri Black TV ujya Black TV ni channel ngiye gukorerako ariko Stessy aho usanga indirimbo ziwe ni Stessy Da Queen ashaka préciser so bakunzi ba Samy-well TV ya Stessy Da Queen uko mwashoboye kubibona mwigeme cameraman as you can see numukobwa akwiye vraiment so you can guys ni munyarukane voilà abafana abasapoti n'abafana nyene bashobora kugushima ko yaruku yawe look ntabyo nshaka okay yari Stessy Da Queen uko mwashoboye kubibona amakuri miko yari Kelly Marlene kuri behind the camera ni Cristobal tukaba tubabwiye ngo kwanza wakabiri wembo undi no kuri magic uyonya Arisa so kuri kamera yari Cristobal hanyuma tukaba tubabwiye ngo gira subscribe gira like gira comment kuri Samy-well TV Stessy tubwira akajambo kamishi Samy-well TV you can read here TV Samy-well TV subscribe please Samy-well murakoze cyane merci beaucoup so mwandanye mugira ma subscribe hanyuma mutwitega mu biganiro nk'ibi bitandukanye ciao bisous